ugasanga bagendera mu byaha by'ingeso mbi, batunumukana amajambo y'ibiteye isoni, bagenda n'amatelefone yabo harimo ibishego n'ibintu biteye isoni. Uragomba kugendana n'Imana ga nshuti yanjye. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero kandi ndabashimira ingene mushishikara kukwiragiza ubutumwa bwiza. Reka subire ndagusabe ndakugore muntu w'Imana ugomba kugendana n'Imana, n'Imana ikunezerererwe, urungi ku butumwa abantu babiri canke batatu kugira ngo Imana inezerwe ku gikorwa ciza wakoze. Hanyuma reka dusangire ijambo ry'Imana. Dusoma hariya muri Timoteyo wa kabiri igice cyaho ni cya gatatu umurongo waho wa 16. Turasoma rero ku majambo abanza haravuga ngo Imana idufashe, Imana itugire neza cyane. Ku murongo wa 16, ivyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Ico ni cya mbere, kumuhana. Ico ni cya kabiri, reka tuvuge icya gatatu, no kumutunganya. Nimba ugomba kugendana n'Imana nshuti mukundwa, utegerezwa kuba umuntu atunganye. Umuririmbyi yaririmbye neza, haleluya, ngo wamane imigabo yo gutungana mu mutima kuko abantu bo mw'isi babyirengagiza. Imana igendana n'abantu batunganye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mose yaratunganiye Imana. Imana iravuga ngo nzogendana nawe. Yosuwa Imana iramubwira ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Niwashira ijambo ryanje mu mutima nzogendana nawe, niwantunganira. Haleluya, haleluya. Igituma uyu munsi abantu batagendana n'Imana, bagenda mu musambanyi, bagendera mu bubeshi, bagendera mu kuraguza, bagendera mu byaha binyuranye. Imana nishobora kugendana n'umuntu nk'uyo. Oya, oya, ugasanga umuntu araho atuna umukanyururahiro, hararahiye ngo ndakagira ukunuku, ariko mu munsi wa Mungu ukamubona yagororotse gusenga. Imana ntiyogendana n'abantu nk'abo. Nagomba ndakubarire, nibishoboka yuko iriba rimwe rishobora kududubiza ibyiza, ibisosa hamwe n'ibirura. Imana idufashe. Imana ni yera, igendana n'abera. Imana iragororoka, igendana n'abagororotsi. Isubireko wisuzume, n'igiki kikubuza kugendana n'Imana? N'ibyaha ukora, n'ububeshi ukora. Imana idufashe cyane. Abantu ugasanga bagendera mu byaha by'ingeso mbi, batunumukana amajambo y'ibiteye isoni, bagenda n'amatelefone yabo harimo ibishego n'ibintu biteye isoni. Mugabo ugasanga mu mwanya bafashe Bibiliya bariko barasoma kandi ijambo ntiribahindure, kandi ugasanga mu wundi mwanya bariko baratazira Imana muri Bibiliya zabo. Yo, basoma ntibahinduke. Muri telefone zabo harimo amajambo y'ibishego, kandi ugasanga ku munsi w'imisi kanaka, hoba ku isabato, hoba kuwa Mungu, hoba kuwa gatanu, abantu basenga mu buryo butandukanye kandi bumva ko bahesha Imana icyubahiro. Ugasanga baragororotse, bambaye imyambaro myiza cyane, umenga n'abamarayika, umenga n'abakerubi, umenga n'abasarafi, umenga n'abakozi b'Imana. Yo, ariko warabibavamwo. Yo, birateranya ubwoba. Muntu w'Imana, nimba ugomba kugendana n'Imana, haba ibyaha reka kugabitanya. Imana igendana n'abakiranutsi, Imana igendana n'abihanye. Oh, haleluya, haleluya. Uragomba kugendana n'Imana. Raba igituma Imana itagendana nawe byakuvuyeko mu mugambi wayo. Imana igomba yuko abantu b'Imana bose baba abantu batunganijwe n'ijambo ry'Imana. Nico gituma wananiwe, nico gituma ufata bikara, nico gituma uri mu bugaragwa n'amasengesho yarahetse. Yo, usanga umugabo afise umugore ariko afise n'abandi abo bita abakopina, abakopina. Imana idutabare, Imana ikugwize kw'imbabazi. Raba neza, ni igiki cyatumye Imana itagendana nawe.